Tisi nyene kamwe konyene. ntitugora kamwe gusa sindakubizi yashura ko rugo muge okay ngume ngaha cyangwa ndahave oya gumagaho nta nakimwe sawa. Bon, par exemple, je peux faire comme ça, au cou. Jesus. Ah! Ok, on va Hello les fans de Magic TV, murakomeye, jomeze neza, ni keke kirateka kuri micro, nkuko bisanzwe mbati kumwe n'umuntu. Sinigamba DJ nyene cyangwa nzi kubaramya ndabwije abishisha. No munsi kumwe n'umu sportif. Afite n'umukobwa rero. Akunda sport yabigize umwuga. Ndangakire yitwa Nancy, gire n'umuhoza vuga ko ndamuzi. Ndakudonda ndamutse abantu. Salut, mumeze neza. Ivyo ndabikora. Ego. Bazokwishura urakomeye nawe. Ego ni bon, meze bien. Karibu muri Magic TV. Merci beaucoup. Okay, ntoro nkumbuye keke. Keke nukuri jewe naniyumvira ryari tuzosubira guhura nkabona ibiganira ati eske hajya hano nanje nzohicara ejo twicarane na keke wa mwana. Okay, kayure umbwiye ngene ushagira sport ukabigira umwuga tukabura Nancy nyene sibira yo kirere. Ndabikora cyane gose kandi ndabikunda gose kubera ningira akamaro mu buzima bwawe. Umukobwa akora sport? Bien sûr. Gute? Oui, uja w'ibintu gute uri umukobwa? Namenye ivyo bahungu biruka. Entre no mu bukeye n'umukobwa. Tasha abantu batatu mu bukeye. Ndashe batatu mu bukeye. Batashe. Ndatahije papa. Ndatahije mama niwe. Batatu? Batatu wambye batatu. Ndatahije na mama wawe. Okay. No, ati yakuriye kuri terrain. Ni terrain yaguforomye kanasi. Cine hora ndakuziba. Ndakuzi uri umuntu atamba gutamba yuza ari umuntu ati jewe mujye mfise club yo gutamba ndigishe gutamba nakuvuga ati voilà ibintu yabigaruka ariko sport sinitahura basha ibintu ni tete bijya byo gutamba naratamba kubera narabikunda mugabo wibuke ko ndi muri lycée hajya mu bukeye creri ko nari muri equipe ya handball yakikira navyibagiwe wibuke nkiri muri 7e twakunda gutawana komeretse voilà narabaye mu athlete era squad tucinaka nta nkopu bugi nyinshi nyifise uyarakuzi yaronse équilibre ego bref Nancy sport wewe sport ni biki kuva kera giye warayigira cyangwa nije ntabibona cyangwa uri kuratamba uri kuragira sport bon ego nayo ne abari sport mugabo hariho ama exercice ntakora ngo amfashe nkora ubu ego ubunye vyaciye biza gute waciye bitangura gute windiye kwiki gufata sport ukivuga ati jewe ngo bani lance muri sport bon sportif wa vrai bon natahuye yuko sport ari ngirakamaro mu bubiri ndatahura yuko sport ari anti stress ndatahura kandi yuko sport ari bon comment dire mu bisanzwe ugira sport ntiwibaze ngo uraja kure mu vyiyumviro ugira sport uragira ubuzima bwiza ugira sport vraiment uriga neza kandi nk'umuntu w'umunyeshure iyo ngize sport je vraiment nkagenda kuri Serabus ndavuga ati wow vraiment byinjira vyumva byinjiye nk'umuntu yakoze sport quand même. Okay rero sport kwigira umwuga wabigize gute ukorera hehe ufise abantu bakwigisha bigenda gute bon ukuntu bimeze jewe ndafise ahantu nkorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu Gasenyi ariko pour le moment si objectif ya zirya video mubona si kuvuga ngo musange ngo aho ndi ntaguciriyemwo ama sport agira oyashira kuri YouTube channel kwiko kuyashira kuri YouTube bon igituma ndashira kuri YouTube ni kugira ngo mu bisanzwe objectif yo kugira ngire ayo ma video ndayashireho ni kugira ngo umuntu wese ahari ashobore
kunkurikirana agakora irya sport mba ndiko ndakora ari muhira atarinze kwideplasa ngo agende mu masalle de gym canke ngo arinde kugenda kwiruka kure ariko naho yogenda kwiruka dufate agafata nk'irya direction yo kuri college ashitse nko kubumwe agashobora guhagarara akaraba kaka video agakora ry'ama exercice wenyine atenze kuvuga ngo nkeneye umuntu amerekeze ngo aze kunyereka none kuri wowe Nancy kuri wowe uri kuragira sport wavuze ko ari kwiga mu mutwe birakureka kwiga neza biga nk'umuntu atabafise ivyo bintu byose ntiyiga ntabibaza afise ntavyibushe kwiki ukora sport amagresse ntayafise nta bibazo kwiki no ukora sport sport ni nziza mu mubiri keke sport ni uri kurayi en fait kuyigira nigira kamaro mu mubiri hoho warigeze kubuyikora ukayihagarira uravyumva vraiment yuko hariho changement aho nyene hari umuntu yavuze ati sport yikora ukayiheba irashobora gutera ingwara ego imitsi ba yaramenyereye kuzibuka hagera rero iyo uhagaritse irasubira ikazitana donc niyo rero kubandanya sport kugira ubandanye ugira amagara meza none kwiki gukora sport bavuze ngo sport ngo baratuma stress amagresse genre umererwe neza mu mutwe ibinure vyawe biveye mu vyibuho wanje ugabanuke nk'umuntu yonze atafise igitayi kininiya atabibazo atabifise je kwiga umuntu akuze kandi usanga yaronse n'amahera bien sûr ndaza fise yo kora sport kugira shike kuki bon amahera urashobora kuyagira shaka ukagira stress bon en fait muri tujya tu video dutanga ziratandukanye hariho ama video dutanga y'umuntu akiri ku ntango ataratangura kumenyera kugira ama sport hariho video umva bisigura ngo naho uba umeze gute bivanye naka urimwo urashobora kugira sport ijanye naho nyene aho ugeze naho ugeze hariho izo uraba ukazikora zijanye n'abantu bamenyereye gukora sport hariho iz'abavyibushe bakeneye kugabanya amagresse hakaba hariho nka wavuze ngo umuntu muto ngo atakeneye ngo atakere kugabanya amagresse hariho n'izindi zo kugira agorora imitsi ego maraso atembere neza ego simpaka uvuge ngo ufise stress canke ngo ube umutama ushobora kuzajya iwanyu mukamukoresha neza ego ntavunagurika amagufa hariho ama exercice yiwe okay donc kuri wese aje yose abafise ashobora kugira sport kugira ubuzima byo bugende neza kuri video narabonye ngo fat burning belly genre umuntu nk'umudamu ashobora guciyumva ngo yoze riruka réellement sport mugirisha usuko igabanya hinda kweli ko cisanga kiza yana yashiko uyu mudanje wananiye ego ati muvyibo wanje wanse sukubesha urazije mu misi heze nafise akantu k'akaballon ariko vraiment ni bon uye ego vraiment uvyaraheze ego sa jero zonarondera hariyo sport gutoshobora ufise kajya kaballon ko muntu hariyo byo kubidahunda none woduze ukuguru gutega shaho ko kica kigutangira oh la la mugabo vraiment bijya aye nivyo hari ama exercice tu ikindi kibazo cye numva mwavuze kugabanuka gogonya amagresse urumva hari gihe abantu bavuga ati je nkoze sport niho mvyibuha canke ibi appetit canke vyinshi nkaca mvyimba unati nota nifunga kwa bigenda gute ko abantu ngo bivana n'umubiri nawe uvuga gute nk'umukoci afite ukuntu bimeze sport ni discipline keke wowe urabona ingene ungana urashaka kuvuga ati jewe ngomba ntagure kugira sport kugira ngo ngabanuke ukaza ugakora iyo sport hanyuma kubera wewe utanguye kumva ufite amapeti menshi ukaca wumva wofungura cyane ariko ni wowe kwiha discipline ukaraba ingene ugabanya bijya byo kurya hanyuma ntibagiye umenga urakunda kuryama miti
cyanduza akanyasida kagisha malheureusement busigaye nko mwibarabara voilà irya hopo rero nini yasinziza aha ego hama donc ukora sport midi nturyama oya hoho uhejeje gufungura ngo ngomba ce ndyama nduhuke bishike mu nda hajya urahavyibuhira tiye numva n'ubunebwe ikindi naco keke hajya wowe nk'akabeshu ukunda oya akantu kajanye vrema n'akayoga agasoda n'akavinyu kanguriye sawa tushire entre parenthèses bon ego ukagabanya inzoga ukiha discipline nyote urashaka kunywa un petit peu kugira ngo ego uvyumva ufite rero ivyo numva biremereye mugaswati ibiremereye keke c'est juste kuba wabikunze wumva ufise objectif keneye gushika voilà byose birashoboka byose ni mu mutwe hama ariyo igihe umuntu akora sport par exemple nk'amaguru amaboko ona nk'ukajegenda gukora sport iwanyu kangosha birema sport y'amaboko ahandi Yimba. Guys mngasanga eskime ugasanga aho kugano kanaravyivye amaguru ni kuri 11 muri football ego ivyo navyo tubiheza gute ivyo genre kugira ntibibe masa barakumasa bakugira gute bon mugabo urabizi yuko hari abantu baba bashaka kuganguka biravana na exercice wako aho ni kumuhungu avuga ati shaka kuganguka amaboko mugabo nibazi ko atamukoka hari mugabo rimwe yogenda ngo shaka kuganguka neza muce mumujana muri massage hejeje bici bigenda gute bon kwanza ivyo vyo kuvyibuha ngo kuganguka ngo amaboko urabizi ko ari abahungu babikunda oui abahungu oui hama amaguru niyo noshimikira ko cane keka ayo maguru akwiye kuyazana tukayakorerako kubera bon hariho ama exercice dukora nka la semaine prochaine hariho aka video kazosohoka ko ku maguru gukoresha amaguru okay je touche cyane ku badamu bavyaye abamama bamaze kubaka bashitse mu ngo barafise ukuntu rero baca bavyibuha yego sinza ku kantu kumaze kukabona ndamaze kukahoma kantu hari ukuntu baca bavyibuha ukuguru kukagenda umenga ni ku atandukanira ahonye voilà donc hariho ama exercice rero tubakoresha y'amaguru kugira ngo agende rero ameze neza hanabijya byo kuvyimba amaguru kuguru kukagoma ku buryo nabijya bintu vy'amafrottement vraiment bitaba ego okay nibaze ko nzi wa mbere kukaraba muze mufashishe link nukuri vraiment ndakagutumiriye uzobikore ko yandakeneye ko ayo maguru agabanuka ikibazo hariho rero abantu babanebwe adashaka koza sport cyangwa abantu bavuga ngo twabuze umwanya akabona yavyibushe urumva akabona yavyibushe akavuga ati jero ko mvyibushe ubunya ngo mbafatire regime yo kunywa amazi hari ibintu usanga ko atubesha ngo uzonywa ibinya uzoca onda insemene bla 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 niki kintu tugiye gitandukanya kuza muri gufata ivyo bintu no kuza muri sport ni importance yayo tumanza muri sport ico nkwega gusumbya gufata ivyo bintu ninywa nicaye mvuye ku kazi cyangwa iyo ndi niki cyo tumanza muri sport merci kuri ico kibazo keke bon benshi nivyo nkuko bivuze baca baja kwihatira ku mazi ku ndimu nyinshi imiti hari imiti batanga ngo kugira ngo bonde ariko rero ajya ama produit tunwa aratugirira ingaruka mbi uko tubinwa kenshi niko bitugirira ingaruka mbi mu mubiri wacu nk'indimu par exemple ni nziza iratuma tugabanuka ariko nawe wibuke yuko uko tuyinyoye ari nyinshi iratubabaza muri estoma ego nico gituma rero umuntu wese cyo tumutumirira kugira sport kuko sport c'est naturel nta effet iza amwe ko ufise izindi ngwara umu docteur akakubwira ati vraiment banza uruhuke uhagarike sport ugira sport nyinshi sinon vraiment je bijya bi produit sindaba conseil kuguma babinwa kubera birakugirira ingaruka mbi mu nyuma okay hariho rero ukuntu umuntu ari kwagira sport
ashaka nko konda surtout niho hantu numva novuga ugasanga ariko gira sport muga akavuga ati bon kuba ndi muri sport kandi akaba ari discipline reka afate na régime akavuga ati je vais pas manger le matin nta petit déjeuner mfata nzorya midi gusa mw'ijoro ndyame hari igihe usanga mw'ijoro udafite ashoboye kureka ugasanga cyafungura kandi cyangwa akavuga ati midi sifungura reka mfungure mu matin no mw'ijoro kwa genre ivyo réellement birafasha kwa nigeze kubona avuga ati ntusibe gufungura kwa ego jewe nanje ico novuga nuko gufungura yofungura ariko kurya yinjije mu kubisohora rero yogira sport nyinshi ego okay donc ufungure hama wiruke ukore sport nyinshi okay hama ndakunda kubona utu video maze kubona mego tubiri je sais pas si ari tubiri no katatu sindavyibuka neza wambaye agapira kanseko ivyo shaka gusoma top gusa ivyo bindi uraza kumisigurira Tokyo Sheet okay ni ko groupe yanyu yitwa niki no groupe yacu yitwa Circuit Gym bon hari ama Circuit Gym menshi muga iwacu yandikwa Circuit Gym ariko Tokyo Sheet ni marque nkunda y'umurundi ari muri Canada. Wow. Ego. Kujya kwa Puma, kujya kwa Nike, kujya kwizi. Iyi rero ni marque yitwa Tokyo Sheet, qui veut dire kuba wowe nyene, be yourself. Donc si nimba nambaye iki ndi umukobwa ashaka kugira sport ari jewe nyene ntarabati tujya mukobwa agira sport azokubitira umugabo mu rugo. Kandi shaka ndabivuga ego ndabikora ndabikunda ndi jewe nyene ntarinze kurabundi muntu wari aza kukujija unishebe mayisimbagiza subira nisimbagiza nkora umubiri wanje ndacitwaye ego ami jewe nyene nta wundi ndaba sawa si sport gusa urumva ari nawe nyene ari we mbega ntagiki wambwiye yuko die sport ushira kuri YouTube ariyo Circuit Gym uisha kugira umuntu ashe gukora sport ahantu ari muhiri wiwe ahantu honga ahanye mfise kwa mu mihane wacu ndufise inzu zinini ngo turonke ngo terrain ndazi ngene bingana ahagato ndashaka kwakorera nkakora neza nkabiri yasho hama amagrasi yanje kavaye sima kandi ugo umusozi oya keke uravye aka video urabibona yuko na jewe iyo ndiko ndagira sport nkorera mu ka espace sindenga gatapi kamwe mba ndi ahantu hamwe singenda hariya ngo subire niruke hariya genre wowe uri wawe tuguhimiriza yuko wogira sport uri kuraba kajya ka video ukaja mu ka espace naho imbere y'intebe nkaha nyene ukagira iyo sport hanyuma ukaraba yuko utabandanya uva twereke tubone ko bari Nancy Girene ahanyene bebasha tukira kanka exercice nyene kamwe ntitugora kamwe gusa sindakubizi yashuru ko rwo muge okay ngume ngaha cyangwa ndahave oya guma ngaho nta nakimwe sawa bon par exemple je peux faire comme ça au cou. Jesus. Okay, one ndakubaze iyo kugira nk'ibi watangavuga ati uri kuyasiga bavuze ngo wewe ngo ntukwitira umugabo mu nzu isi yuko ataka office oya ntutabuka ngaha oya neza cyane ni ama exercice ugenda urakora na wewe keke keke ukabandanya ukora ama exercice urabishobora oya franchement oui ego hanyuma ibintu bigutera ubwoba oya simpaka ngo urinde kugira inkitanyuro rangize yego oya urashobora kuba uri hajya muhira hama uri hajya wibereye muri salon ku ntebe canke muri chambre ku gitanda ugakora utu exercice nyene kugira ngo ushobore gukomeza ngaha canke amaguru yawe
ugakora ibintu bitagoye mugabo bifasha Comme? par exemple ukagira nk'uko ukazura kugira comme ça naje nambaye ijipo comme ça oya urashobora haguruka nsubiremo ndaje ok twagiye fais comme ça comme ça comme ça comme ça bravo nta kintu na kimwe kigoye kirimo mvuye nk'abaye umu sportive je vous invite namwe muze muze vous voyez naje ntashembaye umu sportive ngo mabandanye ndabiko ntugabana no mu vyibuho ndagushimire Nancy ndagushimiye nawe keke nukuri vyari biryoshe kwa nawe abantu twizeye ko bazuza mu bakoresha entretemps none nk'ubu haje hakine nk'umuntu ko mukorana wewe kavuga ati je ibintu byo kuza ndakorera kuri YouTube numva ntabishaka nkene gukora ndi kumwe na wewe ego uramwakira ego twomwakira ego abaronka gute azobandikira gute bizagenda gute bon arashobora kuduhamagara kuri telefone ngendanwa agahamagara kuri 61 084 150 084 150 61 nitangura ego mugakora sport mukagabanuka je ntangura sinzi ko no cyangwa je commencer reka ndushimire abantu nzatangura no munsi ku mugoroba utashe voilà muhira ndaza kubaneza nakurenga merci beaucoup Nancy ndabashimiye cyane okay reka namwe ndabashimiye abakunzi ba Magic TV mwaduhaye mwanya mukadukurikirana cyane ndabutse ko ndamugira subscribe kurekinga gukomenta no gusharinga hamwe navyo bazi ko tubakunda ndabakunda cyane dusubire mu kindi kiganiro ciao